Wamwonye Libert kuntu yambaye uno munsi. Voilà. Isa ntaberewe kumbata vraiment. Vraiment ntuberewe. Man ariko uraberewe bro. Uraza guhinda. Kirato namye mfise rêve. Kizo kwambara nico mugabo cyarananiga. Iyo style ahubwo ari kuyambara kuri Timberlane. Gajewe inda yambara kuri Estime. Erega ni yanyuma hamba. Unaona ile mari. Mwambie kama kupendeza ni mwili bana. Nivyo ugomba ukine binaendana. Namara. Birafanya nini? Genda sanga. Binaendana. Hari impamvu imwe shaka Libert twendura ko gakoti ninde yo ito. Impamvu imwe. Naho mugabo uyufise impamvu ntakahindu. Kanda mukatolika uko. Ndabeshe guys. Uri mukatolika ari muroma. Wewe uko protestant musulman katolike uri muroma. Hari he umubayi. Uri kwa dadi. Umubayi uri kwa dadi na wewe. Uri katolika. Uri muki wewe. Udivantiste. Musa watu ndageze. Catholique. Kwatiza bato. Hari ikintu nkundira abakatolika. Hari n'ikintu nkundira abakristo. Hari ikintu nkundira aba musulman. Hari imvuga ivuga auquel on soit musulman, catholique, protestant, blanc, noir, nous avons tous un petit coin qui s'amoule. Un petit coin qui ça. Pourquoi? Kwera. On a tous la nuit. Yes, c'est du mugari bewe. Yo. None Libert. Utangura ryari? None nyarusagera none wambaye. Iyi fani ntaza kujamo. Iyi bugira mukindi. Ubu ni wari karanda directing. Fani nyene? Kubera bya bintu byanyu birakaza. Umva rero wowe utari kora directing ari washa directing. Yomba yo kimenyi directing. Wallahi, mwe mwarabihejeje ndakesera. Fani sawa no. Uri mufakazi cyangwa nindi sinema. Aracheka hata mwe yake sasa. Wesiki. Niona matatizo. Baza trevieni za Kigali. Ivyo ni iyi ni script. Rero kuragira rero tungakinga. Ndakanda banyine. Mugabo après tasha mwebwe ibintu byanyu biri professionnel ko c'est par rapport ya bandi sanga birimo ndakajaga ko. Abandi bakinyi bo mu Rwanda, muri Tanzania hari abarundi basigaye bateye imbere muri. Libert shokera twagikuye gasha. Ico kiatu kitwa wapi? Unafranga ico kiatu kirauziwa Libert. Unaanza franga kungucho kirati. 200 000 ico. 250 voilà, tu vois? Mugabo c'est bien. Arona bibwiye ati ibi byose burya dukoresha hano turavyitiza si byacu. C'est pas rien. DJ Sem, assalamu alaikum. None kumenga uri bullying bro. Salamu. Besike urazi ko Sefu igeze ku cameraman wanje rimwe. Giye wari waduze ruguru. Turi kwikati. Ya Black na Ufise. Wakimonse ni fan menga fan. Oya ipanana nabonye. Ni fan ngamu chamweza jana. Ipanano si. Ipanano itahanye. Habwo nyene Libert tuzoronka certificate ryari? 27. Ego wabituye shatu nawe ndavyibuka. Urakwaye. Ndakwaye. Aro. Iraba neza oyaje ntabonazanye. Nta nabonye. Iyo mutuderuka warayitahanye. Nta wakinyemo. J'aime la façon Mohari en fait. En fait c'est pour bien ya nous. None bazi bagiye guti nawo kazizana. Mugaje nawo nabonye. Yapano ya no. Warasibe kubibona inyuma ya hahandi duheruka tonaje. Semwe arayitahanye. Yari gusimbuza wampaye hari n'ikirata. N'agapira kakuje ni kode. Ipantaro ya black rero ntayari.
Na ikintu cyari imbere kitazimvye. Iguko ngaho cyari imbere. Oya ni karani mimi. Iguranga. Karani ari pana rero mungu kwa wiri mimi. Ogora zimwe zo mugisi. Kandi wose ugaje gutora rero imwe hari yaho. Ira sefu. Guys, ujya mu Islam ujya. Vuba turajya umuce. Reka inkuru rero. Biba Ufise. Je navyo narinzi vraiment ko sefa ari umiziro. C'est sûr vraiment. Namari ikintu narinzi ko atoshobora. Gufunga vraiment. Ni sefa? Ego. Kubera Nabi. Nukuri je umunsi menya ko sefa ari umuzilma naraguye mu yabira ati gute sefa ashobora kuba umuzilma gute? Kubera. Sefa ari umuzilma. Sa? Oya none naba Ismaili none barabakretsi. Babakizwa basenga hariya kwa apotre wuyu. Ba Ismaili na Juma. Ba Musa ni babaho none. Saif al-Hussein. Urumva amazina arenza kuri. Ari mwimana ndakesera aba Ismaili. Siporo funga. Siporo funga ndukuri kumangu. Uyu nagobera uyu. Oya kweli. No mishingiri naye. Sefa aragobera, na sefa. Wesije wabona sefa sari umuntu afunga uyu. Arafunga wewe. Nubundi musomo kandi ile ID ni. Wewe unasomo wewe. Ile ni vendredi soit samedi. Uyu. Yaravuze ngo kula ID. Reka tabiteri ngo urabona sefa turi muri tunajije umuntu wa mbere atangura gusoma. Arabona akaca ndaba. Uko mugiye gukina rero barafungura rero. Oya urabona iyo tudafunze buzima busanzwe. Umva iyo naho urumva giyo nshonje sinongera gukora. Ariko urasonda cyangwa bariswaba muri kirakogora. Oya mvuga iyo tutari muri ahubwo ubunye nigitangaza yene urumva ni kwa kundi bufise kwemera kw'Imana muri wewe. Naho barajya amasaha yo kugira yo gukora. Kiguma gikoranye iyo gufura kiguma gikora soit 18 cyangwa nirageze basi arabakanashira afuturu. Mugabo je entreta vraiment je ndavye ibikorwa bakora sefa gacha resista ukambwira ko adafungura. Jewe narumiwe. Niyo mpamvu nzomhagira. Unakulaga wewe. Lakini utazilipa ni sawa. Nasema Waislamu tutakuwa tunalipa. Hapana. Hivyo sino bikora. Kandi umunsi umwe udafunze uwishura iminsi 60 tafu. Umunsi umwe? Ni waronka ikintu wishura. Sefu mugaje ndibaza bise umutwaro ukomeye. Muri twafa ufashwe nabi. Cyo muri ruri ufashwe. Kwa kubera. Mari iminsi 60 tafu. Ahubwo nyumuburize kwa nini yahafungi? Mimi nafunga. Unafungaga? Unafungaga nini? Ariko tunasikia tunafunga nyama jamani. Urumva mamara impamvu byaramutangaje. Ubwo nani yasinye contrat yo kuja gukora filme atari muri Rebel Films cyangwa banza kumubaza yaje kumira tuzojyamo. Mugabirumva niyo mpamvu acakubwira ati burya sefa urafunga atafunga kwenda ataweza. Lakini ni sawa. None tuzocha turihira idire. Yaidi tutuka kuisangira na family waruguru kwere none waruguru bya viraje umunyengozi wa vre umunyengozi wa vre ibe uje amaso mnyarwanda uyu zinyina kandi akokana kandi bataravuze ariko si sawa bugao mega karimu tuhure bizinyina bamoje Libert kuntu yambaye no muwese wala isa ntaberewe kumbata vraiment vraiment ntuberewe man ariko uraberewe bro uraza guhinda kiratu namye mfise rêve kizo kwambara nico mugabo cyarana niko iyo style ahubwo ribe wari kuyambara kuri Timberland gajewe inda yambara kuri Steve ni aye erega ni yanyuma unaona ile mark jewe mba nambaye impuzu imwe muri fili jewe sio wenyene mu ariko je nago propose unapendeza vraiment unapendeza ningakwa kundi nigene nambaye ikamambiri nari imbere ariko sivyo mwambie kama kupendeza ni mwili bana jewe nivyo ugomba ukine binaendana namara vinafanya nini jenda saga binaendana hari impamvu imwe shaka riba twendura ko gakoti nindeyo ito impamvu imwe naho mugabo uyifise impamvu ntakahindu kanda burya je ndakunda fashion ndakamubwiye ndayikubwiye kwera ivuge mfako yangu kwera ko noneho oya ntoyivuga komando muri ke naye niyo gusa
niyo mbacha mpamvu Turavyo twumvise oya huko iyo niyo sawa Kini biraberanye rego tuba nk'umusirikare cyane ushaka ndagufotera urabe unapendeza sana bon okay salamu alaykum wa alaikum salam wa barakatuh tuzohore ku live assalamu alaikum nini Jusko Muislamu naambia salamu alaykum jamaa kweli. Sitakuwa Muislamu hizi siku subiri. Esi mnaona dini gani wewe? Jeu. Woni n'umukorezi kwa pati. Uramubona ari karahe. Umuroma ndakizera kwetu. Hapo ni sawa. Mwarimu wewe wiva mashika. Umukorezi mu rusengero. Huyu ndo kwa huyu ni Katolika. Nani? Huyu hapo. Pastor. Katoliki huyu? Tunajua dini yako libe. Dini yako turaizi. Ni ya. Ni Katoliki. Hapana. Duhari, tupinge. Ndakubwira impamvu ari mu Katolika uyu. Akikubali kubeba mtoto wake kule kwa Roma kule na anajua ni Protestant. Ndio yuko Mkatolika huko. Daweshe guys. Uri mu Katolika ari mu Roma. Wewe uko Protestant, Muslima, Katolika. Uri mu Roma. Hari he umubanyi. Roko dadi. Umubanyi. Roko dadi na wewe. Uri Katolika. Uri mu kiwewe. Mudivantiste. Musa watu ndageze. Amadini yote yaserukiwe rero. Catholique. Twatsinda bato. Hari ikintu nkundira abakatolika. Hari n'ikintu nkundira abakristian. Hari ikintu nkundira abamusulman. Hari imvugo ivuga auquel on soit musulman, catholique, protestant, blanc, noir, nous avons tous un petit coin qui sent mauvais. Un petit coin qui sent. Pourquoi? Kwera. On a tous la nuit. Yes, c'est du mugari bewe. Yo, tunafuye none. On a tous la nuit et ça sent mauvais. Vraiment kweli. Hata ukwe nani? Au ka parti unapasha ukwe nako. Mama we. Bavyumvira gute mon pote? Ngabo nivyo, mwantwata nivyo. Reka dukore mukore. Mpamvu yo kugera mu madini. Na birebire sikere kabakore. Sike, wewe wale kiwa kararuka cyane ubuze. Eko. Inde wewe. Nare burero sefu ntagiye kabenzi rero. Farajya kabenzi. Nabo shabampaye igihano ubu buri munsi bagiye saa sita baca akabenzi. Nubona araba kubu undamajiba. Ibyo nukoramo. Kandi rero mubiye rero ufunze baca bazana utuntu turyoshye. Buri munsi sha. Sasa umkomveke libere naye kwa misilima rafiki yako. Nawe zo misilima basi. Umva nk'uno kwibandira ukanja. Ona tusanti kwa. Umva nacho zo bugiye kurondera handi. Ungara kuona. Ça c'est bien hein, biratesa. Jenny fresh jema numva madini yose ari. Mugabana twita nagenda mu Katolika atari go. Reka ndakwereka. Urabona nabo ko twese twambaye, oui. Urabona twese twambaye. Hari numwe ndi yambaye nk'undi. Oya. Nico gituma turi beza. Nico gituma turi beza. Ya mwese mwambaye nkuko kwa Benefit bari fake. Tuba twajanishije. Non, kujanisha c'est pas une harmonie nziza buko. Oya si. L'harmonie ni c'est par rapport au contraire. Nico gituma rero n'amadini ni vyiza kabaho nkuko nyene twadutandukana. Magabiza zara kajagari ribe amadini bamaze kwa menshi akajagari karaba. Neza ushaka iki? Nyamucu usanga ku bafani pasteur ashavuye atwara mixere ujya muri rivya gatwara mikro. Sibyo rero sike. Shoba cyamenye ibitete nibyo. Zero kuri ari Kristo nari yahisemo kujamo kubatizwamo. Ukwezi indwi ya mbere sike. Pasteur afana sirika akapeleka mixere. Muimbaji ngo hii mikro papa niwe yayiguze. Unda twara guitar solo, unda twara guitar bass. Église kasambuka. C'est ça que je disais. Là c'était pas un petit coin. C'est un grand coin. Dala sisi. Kandi ega mutumwibuka turi kwisi. Nta dini na rimwe gerandari. Kabisa. Kandi na dini na rimwe ngo rishikana umuntu mu ijuru. Oya. Kwizera kwa. Kwizera. Birumvikana bra c'est bien. Mu ndazi nubwo ari mu mizima afise ukwizera kwa Gikristo. Ndabesha. Kwa Gikristo. Abakristo bizana. Ntaguteza abantu. Ndakwibutsa gahunda. Hari share barakurikirana ibintu. Kuri bonane. Bonane yica bonane y'umwaka uhera.
yarayifese reka nagira ngo Yesu we gahunda zo kuri bonane zose murabasazi dakese kandi sefa warafeta bonane mu bandi n'abamiziri na Noel umva baraba yatira ugati none umva Noel twari kumwe na sefu niziza Noel nsanga turi kumwe mu kunyiziza uyo Mugo kuri diranje natanze raporo bagire inyama nyinshi wey bana zoza wey nzoza ni uwo ibera waraza oya zoza kwira idategezwa kuza ngabo ni byiza ni bibera ko aravuga kura idiheze oba mukadala tisi itwa inde $6 itwa Cedric babita ba tiktokers Libert dufasha wabita gute uno muri TikTok suko nyene akora TikTok nk'aba YouTuber TikTok n'urubuga abarumu TikToker cyoshoboka babita gute sende arabakobwa umuhungu uri mu TikToker anangiye mugani TikToker mu cyongereza naca yitwa gute TikTokers jewe jakwe nta uyu witwa ngwiki nta TikTok akoresha kuri TikTok Ufise abaki we wubisi we turakuzi ni YouTube gusa arabite Fana bisimbazi birakunda ni Facebook na YouTube nabi na Instagram ayikunda na Instagram c'est par rapport ni byofuma bukebu wewe je TikTok ndazi uko ndenze abantu igihumbi ndayo kwa TikTok jeni kubera ntazi bige bintu basubiramo byabajyanya n'abandi bigiteye none mari we ingo babereke hari uburyo bubiri bakoresha mu TikTok ndayibona hari abantu bakoresha TikTok nk'abanyamwuga babikorera n'aba bafana baba ba TikTok nukuvuga wowe umufana wowe ukoresha TikTok ahubwo umufana uburi afite rero n'abantu badakoresha Facebook ariko arabafana Mirwisa abona je ndi nabo mvumbu ikintu na Facebook hari abantu bakurikirana Facebook n'abandi bantu bakoresha Facebook abantu bakoresha Facebook mu by'ukuri bafite amapaji mugabo umuntu afite konti sanze uri arakurikirana Facebook kuko ari ready gukurikirana ibintu byose by'abantu mugabo nta kintu atanga nk'influencer basi birumvikana wowe mfete wowe urabikurikirana ufise nka konti sanzwe gusa ndashira ko ka video kakazaniramo imiziki turumikira ka video maze gushira ko kawapi sasa yandi umupaka sinshaka ko video niwe yayikoze yaje muri video isanzwe nka tumitayo hama ari ibintu hazi ntumbaza iza kuri nko mu Rwanda ukavuga iryo jambo baba ndatahuye rero impamvu rero Burundi and Film Academy yaje burya yaje kugira ngo ahazi kuri TikTok none umaze kubona nk'umukinyoma reresi nka Fanny Lavine ari umufana wa TikTok atari umuntu akoresha TikTok vuba birateye isoni mugabo turizera yuko rujya gwaruka Libert bizogenda neza cyane sibyo none bayapetse bazokoresha platform ndavyizera kandi harimo n'abamemera naravyumvise harimo n'abamemera benshi none se muko murafilima muko carte moi ukuvuga gute Libert namiri ya shapure uramuniga nkona ni shapure ndesike akani mukazi kuri TikTok yanje ako siko akonye uvuga ngo enjo ni Customer challenge man karari ya hit cyo cyongereza cyakira bari ko ari cyo Libert yakwigishije nta problem kandi mayigije nkamenya hama nawe umunyeshuri mwiza aramenye bene hama nawe thank you Benatinya sinzi no munsi ho kuntu yemeye na kamera no munsi nibara na yata yago je sinzi kwe zo no munsi kuntu yemeye bakanamukamera let's do the sheets Right, this. Musi nawe kwa mugatori kugahaye. Ni OSD.